Uyu munsi habaye inama yo kwiga no guhanahana ivyumviro ku bijanye n'uburongozi bwiza. Iyo nama yateguwe n'ishirahamwe International Christian Ministries mu ruganda rwabo Global Leadership Summit ririko ritegura ivyigwa nyezina bizomara imisi ibiri ku magenekerezo ya 18 na 19 Munyonyi uyu mwaka. Muri iyo nama yari yitabwe n'abarongoye abandi mu bisata bitandukanye haba bo mu ntwaro no mu mashirahamwe yigenga. Nizigimana Louis Pasteur arongoye iryo shirahamwe aravuga icatumye biyumvira iyo nama anashima ivyiza amaze kubona mu bakurikirana izo nyigisho z'uburongozi bwiza ndetse n'ibiranga umurongozi mwiza. Uno munsi twakoranije indongozi z'abandi mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, haba mu bikorera utwabo, bakorera leta, abakorera amashirahamwe, kugira tubasigurire igikorwa twimirije gukora mu kwezi kwa 11. Rero igikorwa dufise uno munsi tuvuga yuko ari igikorwa gitangura cibanze, gitangurira ibindi bikorwa dufise imbere, kuko twifuza yuko indongozi zitandukanye zimenya izo nteguro izarizo ivyo turimwo, babona cane cane ibi vyigwa vy'uburongozi turiko turatanga biri mu vyigwa tutegura uyu mwaka kugira bize bibonwe canke vyigwe n'abantu benshi bashoboka ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Rero nakanyamuneza ntangere kuri twebwe twabiteguye, kuko turabona ko batwitavye abo muri leta bari ngaha, abari mu batwara ama universite bari ngaha, abatwara amashirahamwe akomakomeye ngaha mu gisagara ca Bujumbura niho bari, yaba abo muri tribunal, mu bucamanza, bose bari hano nkuko namwe mwabibonye. Hari indongozi z'izindi abo twita aba top leaders batandukanye bariko barakurikirana bino vyigwa vy'uno munsi. Indongozi zaje uno munsi zishobora kwiga ibi vyigwa twabahaye, hanyuma bakaronka ibibafasha mu burongozi bwabo. Byukuri uburongozi burigwa, uburongozi n'ishure, ariko kandi hari abantu benshi baja mu burongozi batigeze bategurwa, batigeze biyigana gatonya. Nico gituma tuyumvire muri GLS, muri Global Leadership Summit, yuko twokoranye indongozi zitandukanye kugira tubigishe, turonka akanya ko kuyaga nabo, turonka akanya ko kubaha bino vyigwa, kuko bino vyigwa mwabibonye namwe biteguye ku rwego rwo hejuru. Hariho abigisha mpuzamakungu twebwe twashoboye gushira mu Kirundi, hari n'abigisha bo ngahi iwacu, bose bafatanije kugira bahe indongozi ziyatwitavye ubumenyi bukwiye kugira bakore neza akazi k'uburongozi bafise. Ikintu cyose gipfira mu burongozi. Iyo mu burongozi bimeze nabi, shaka ufise amafaranga menshi mwishirahamwe, shaka ufise abakozi bakaruhariwe ku kazi kawe, ibintu birapfa kuko nta mutwe ubuhari. Ubwa mbere umurongozi mwiza nujya afise iyerekwa, arafise yari karaja, kandi iyo yerekwa yararisiguriye abandi. Umurongozi mwiza nujya yicisha bugufi. Turakunda kubona abarongozi agasanga byose umenga bituruna kuri ubenga nibo gusa, ntibaze yuko mwishira hamwe hari abandi bantu bashoboye, hari abandi bantu bofasha kugira igikorwa gitera imbere. Ikindi kintu umurongozi mwiza yokora nukwiyumvira atakihari, gutegura abandi bazomusubira mu burongozi. Mu Gifaransa bavuga ati il n'y a pas de succès sans successeur. Mwiyumvire wubatse ibintu vyiza, hanyuma ugiye bigaca bifutana, bigaca bigwa down, biba bibabaje gose. Hari abantu benshi bamaze kuza muri zino nyigisho baragira ivyo bahindura kubera inyigisho ari z'akamaro. Twagendeye kuko bwa mbere turiko turatanga zino nyigisho Bujumbura, uyu mwaka wa gatatu turiko turazitanga, hari umwimbu, hari umusaruro twabonye, naco gituma twatewe intege no kubandanya dutanga zino nyigisho. Hari benshi twagendeye bakatubwira bati uko twahora dukora ibintu ubu twarahinduye. Hari nk'ubutahoragirisha inama z'akazi, nawe murumva ko kugirisha inama y'akazi nk'umurongozi ari ikintu nkenerwa. Mugabo amaze kuza muri zino nyigisho aca atangura kugirisha inama z'akazi. Hari abantu batiyumvira yuko guha ivyiyumvira abo barongoye vyoza gufasha ishirahamwe canke akazi barongoye, ariko uno munsi batubwiye bati twaratanguye gushira mu ngiro, turaha ijambo wari wese mu ishirahamwe iwacu, ati kandi impinduka twarazibonye kuko abo dukoresha bace batangura gukunda akazi, bagakunda ivyo bakora. Ivyo rero turabishima.
Izo nyigisho zikazoba ku magenekerezo ya 18 na 19 Munyonyo y'umwaka, zikazotangwa n'abanonosoye inyigisho z'uburongozi bwiza bava ngaha mu gihugu cacu ndetse no mu bindi bihugu, zikazobera ku rushengero rw'Urutare Église du Rocher.